Mimbagwa no kuba mu bikari vyawe, muri wewe niho mbonera amahoro. Oh, niwe soko ryiza ry'amazi adakama uramagije. Rero muri ico gihe birasaba yuko ubanza kugenda buke buke kugira ngo wumve yuko uri muri ga connection atacahindutse. Rero nico wasanze bimeze gute none? Nasanze bimeze neza cyane kuko ngaho tubwira uko mwaganiriye n'umwami. Just nk'uko bisanzwe bimeze, jewe iyo nshitse ahantu canke iyo ndiko ndatembera ngenda n'ibikoresho. Iyo mvuze ati ibikoresho, ibigwanisho vy'umumenyesha makuru n'amamikro, hanyuma umukameramane nawe ni kamera. Gutyo nshitse ahantu usanga uno mugabo nahiruka kera cyane ndavuga nuko bigenda kose afuma mu mwanya n'iminota 5 yonyene irakwiye kugira ngo afuma aramutse abakunzi ba Niosel TV. Ni Claude Nizi, muzi mu ndirimbo zitandukanye kandi zimeze neza, ubona ko azana kuducira ku ma title mu bikorwa bitandukanye. Yaciye yiplantira ko navuga ko yaciye yiplantira cyo gihe turamubura kabisa. Asanzwe ari umuririmbyi hajya kuri Vivante neza na neza ngako mwijabe. Claude Nizi ndakuramutse no genda guhanikaze nubwo ndagusirupenye ntangura asaba imbabazi ariko oya murakoze cyane ndagupiga surprise kabisa. Ni sawa ariko nuko nguko bisanzwe biri nakindi nakora atarukuramutse no genda guhanikaze kuri kamera za Niosel TV. Ego nanje ndabaramukije kandi murakoze niteka ridasanzwe. Nizere komeze neza. Turashima Imana. Myaka myinshi Imana. Ni myaka myinshi. Hajya waruzi ko havunjana rero. Ni surprise friends. Ni surprise kandi Imana ikumpera umugisha kuba wanatwemereye ko dushobora kuyaga gatoya. Claude Nizi uri mu baririmbyi babagiye bafatiye ibanza vya mbere ku masamiriza atandukanye, bakoze indirimbo zitandukanye kandi zimeze neza. Mugabo nyuma za kubura muri game hari habaye iki? Nta cabaye kinini uretse yuko buriya umuntu agira amagahunda byarashitse. Sinagize na pause wanashaka ariko nashatse gusa yuko ngaruka fisi ikindi kintu nzanye isi ya none cyangwa se generation bikeneye gusumba. Bisaba yuko rero mbanza kumera nk'uyirotsira gato kugira ngo ndabitunganye neza ngira nama inspiration mashasha. Hari n'abava igicano ngo cyari cyakamye gatoya hanyuma ngo gupagasa ngo mu bihugu bibanye ndetse no hagati mu gihugu igatwara nakubuze na hani Bujumbura. Ari ukuntu wacu utangura kuzuranya gicano cyari gikwiye hanyuma bigenda gute? Si ivyo kuko sinigeze mpagarika uretse yuko ntigaragaza cyane ariko sinasiba muri studio, sinasiba kwandika, sinasiba amarepetition, sinasiba kwifata n'abandi. Imirimo y'Imana yarakomeje hariya kwa kuri Vivante. Yarakomeje cyane. Mugabo ujya mu gacerere bitumwe niki? Mbo cyabitumye kunzi wari umuntu akunda kuririmba sana. Mbo cyabitumye hanini nuko numvaga nkwiye kubanza kwiha umwanya kugira ngo mvugane n'Imana kandi menye cyane ico abantu bakeneye. Imana muvugana gute Imana tuvugana mu buryo butandukanye mu gusenga. Sanzi iyo umuntu ariko arasenga aba ariko avugana n'Imana. Rero hari igihe rero bino bintu dukora ntabwo kenshi tuba twirongora. Birasaba yuko twumva n'ijwi ry'Imana kuko tuba dukeneye kumenya icyo duha abantu, tukamenya ati ni giki tugiye guha abantu, ni giki gikeneye muri kino gihe cyane. None kubanza kubihagarika nuko urabonye ko ivyo uri kurahereza abantu bitarimwo ibirungo bikwiye. Oya ntibari ko barafashwa. Wasanze wari winjiye mu bintu utabanje gusengera kuko wavuga ati nabanje kuja imbere y'Imana bica bigaragara nkaho umengo warageze ahantu biranka kuko wari winjiye mu bintu utabanje kubaza Imana. Oya si ivyo. Nico tuma navuze ko ntigeze mpagarika ariko haragira igihe umuntu akavuga ati ibindi ko ndakora ni vyiza kandi biriko birazana impact ariko kandi ndakeneye kandi kugera ahandi hantu, ndakeneye kandi kumva yuko réellement ivyo ndiko ndakora biriko biratusha ku muntu kuko nagomba ndakubwira yuko
ivyo dukora cyangwa se ivyo tuba twifuza gushikiriza twebwe ntituba dushaka kubishikiriza nka twebwe ntabwo tuba dushaka kubishikiriza nka twe turaba ambassadeur yo mu ambassadeur bwira ntaba ari we abaserukira ahubwo ikintu runaka nk'igihugu rero igihe ufise icyo userukira ubu tirongora ni kuvuga ubikora hari icyo wisunga hari irindi juri bari riri hejuru wo representa rero muri ico gihe birasaba yuko ubanza kugenda buke kugira ngo wumve yuko uri muri ga connection atacahindutse rero nico wasanze bimeze gute none nasanze bimeze neza cyane kuko ngaho tubwira uko mwaganiriye n'umwami je twaganiriye nashoboye kugira gushika nshaka kucamenya icyo wakuyeyo nimba mami yakubwiye ati bana hagarikira hajya nyene ivyo warimwo siguhawe nimba yakubwiye ati mwana wanje genda ukomereze hajya ibintu byari bimeze neza ikiyago cyagenze gute n'umwami nuko nazanye irindi hishurirwa nazanye indi inspiration ariyo ngiye kuba partage vuba hari indirimbo yasohotse ntumira n'abantu kuyikurikirana cyane vuba gishyashya nigeze kubona link iri kwirasirikira ari mpamvu byatumye ngati uyu mutipe nubwo ari hano hantu nta njana ngahibutse bariko baratwimviriza indirimbo yitwa gute yitwa mu bwiza ni mu bwiza iyo wumvise mu bwiza ni mu bwiza nyene hari ikindi kibanza kidasa n'ibindi bibanza tuba tumenyereye cy'ubwiza novuga muri presence y'Imana aho iyo ushitse imitwaro yose iremuruka ukaba musha ukagira ishurirwa rishasha ukagira ivyumviro bishasha noneho ukinjira ukaba deep ugatangura kumva uri connecté rero nibwo tubona bazaniye inyuma rero n'ibindi byinshi wajuziriye ko canke ni kakantu anako ndakuze usigaye uri na bossi ibintu byinshi nabonye byahindutse kuri wewe ni kakantu uvuga ati ngiye kuza ndakora nicaye ahantu mugabo ubu singiye gukomeza nka kumwe nari nakomeje imbere tukwitege gute tugiye kwakira gute kubona gute muri game bwana Claude Nizi munyitege nk'umukozi w'Imana kujya vyahora ariko kandi aje azanye ubutumwa ubwami je nzanye album shash vuba murashaka album buriya sinari nicaye nkuko nari nabivuze wari mu gikoni nari mu gikoni wongera uganira n'Imana mu masengesho kumviriza eske ni igiki gikenewe muri kino gihe ni igiki notanga ni igiki novuga novuga nisunziki mbega donc connection imeze gute ko umva ivyo byose babikenewe nidupfa kuvuga gusa nidupfa kuririmba gusa dupfa gutanga ama message gusa no ariko tuba dukeneye kumva ijwi ry'Imana kumva ati kino gihe hakenewe iki nigitwa abantu nigiki twoshikiriza kugira ngo noneho nicyasohoka kize gifise impact cyane gose cyo guhindura ubuzima umuntu wese avyumvikana ko album no mwaka ntuzorangira itabonetse no kuvuga muri iyi minsi mike isa nk'iyasohotse kuko iyi ndirimbo twarekuye igiye gusohoka muri uno mwaka nyene album apana muri uno mwaka muri no miss apana mu mezi ni muri ino minsi kuko tuba tumaze igihe kinini cyane tuyivuga ko tuyemerera abantu ariko uwo harageze ko tuyirekura kuko yaranaheze nene uva ko gufata ko neretswe nanje wamengo ndazi bikurimwo bwana Claude Nizi Imana ishimwe cyane vraiment yamvugishije nuko nguko bisanzwe bimeze buriya hagerega kuvugisha sima kamanze ngende mvuge zandimi gusa Imana irashobora kunkoremo gavuga tujya muntu ari ikintu akeneye gushikiriza ubwo ngubwo urumva turatangwe gucira inzira album shasha ugiye gushira habona ino album yitwa gute izo bigizwe n'indirimbo zingahe ino album yitwa ibihe izo bigizwe n'indirimbo 10 mu ndirimbo 10 zigize imwe twayirekuye iyo yitwa mu bwiza novuga ko ariyo ije gucira inzira album izindi rero zigiye gusohoka nuko biraryoshe cyane nagusanze ahantu uri kamagira kamwe urumva nta kundi ndi bubigire Imana ivyo rabimbabarira ko ubwo ngombwa turavuza ubutumwa ku bakunzi ba Niosel TV nta kanya kanini tuganiriye na Claude Nizi nsanze ari ahantu arambwira mvuye ku mirimo ndakwinginze simvuge ndambwira ati nanje wanguha uko bigenda kose uravuga ivyo vyagenda kose iyo wakirarangutse kandi birafasha inzira kandi ibintu bigenze neza icyo ndabemereye kandi vuba bwango
ngiye gusubira kumurondera atekanya tuje kugira ngo tuganirire ku bijanye n'ino album shasha yise ibihe mu bwiza. Niyo ndirimbo shasha yabaye irasohoka, ja kuri channel yiwe ya YouTube wandike Claude Nizi mu bwiza, indirimbo ikomeze kugushikana mu bwiza gusumba. Uriya ndabishatse ndavuga ubutumwa nanje bigakomera man. Claude Nizi gira message ubwiye bariko baradukurikira, hanyuma ndakureke kugira ngo uje gukomeza kuryoherwa n'abagenzi mwasohokanye. Icyo nababwira je nifuza kubasigira verse imwe iri mu gitabo c'Imana Bibiliya, iri muri Apocalypse 3:8. Ani verse nkunda cyane, ivuga ngo kuko nzi ibikorwa vyawe, ati ngo shizeho umuryango ngo atanumwe ashobora kuwugara. Ni ukuvuga nashaka ndakubwire amasitasiyo yose uri mu byo urakora byose ntuhagarike cyangwa ntucike intege. Ni ukuvuga imbere ni heza cyane. Amen. ntihagire ikintu na kimwe kiguhungabanya. Amen. ushoboye Amen. kugira ngo hajya harawugaye. uhora arakuzi, Amen. arazi ibikorwa vyawe kandi yaraguhisemo, yaragutoranije. rero imbere ni heza cyane. Amen. bandanya, nta numwe ashobora kandi kugara Imana yuguruye. Okay. uzoshika ku ndoto yawe. Okay. Mwaraheza igihe Nta kindi mfise ndenza ko simave nono n'amajambo y'Imana umupasiteri yaje kudushikiriza. Je ndahezagiye ibihe, ndahezagiye mu bwiza. Ha ruhande yaho mugiye kubona ibitangaza abakunzi ba Niyoseri TV. Nuko ngoko gira like ndetse na subscribe, wongera ugire gutya, uje musugire commentaire. Ariko nibaza ko n'umusirikare no mugabo ha ruhande y'amajambo y'Imana dushikirije nagire akapera y'ino ndirimbo mu bwiza canke mu zindi ashobora kuba afise hafi, hanyuma kugira ngo duheze turi mu mwuka. Nayo je ndagiye, bye bye. Mimbagwa no kuba mu bikari vyawe, muri wewe niho mbonera amahoro. niwe soko ryiza ry'amazi adakama, uramagije